ubu unya koko urashobora gufata inyungu usubira kandi kubaka cyane gose byansi ubwa mbere urasubira irya kabiri iyo byagenze gutyo rero byansi ko wubaka bivanye n'umupartenere wawe ibyo mutariko murahuriza urasanga Imana ikaguha uyundi iguhinduriye hari igihe usanga n'uwo muri kumwe atari uwiwawe dayera mwese hariho ibintu biba byagiye birabagora rero arya makosa nagenda abona mbako nzoca ndayakosora mu rugo rwa kabiri hanyuma amahesheke yose menye ingene ndayakuramo nubake neza urugo kwa kabiri hariho umuco wa mbere w'abagore bahukana kubera ubube gito bwabo uyo ntashobora guhanura umuntu n'umwe aje kuguhanura akubwira ati pomorana kubakaya birabishe biki wisanzure donc abagore baba bashaka kwikora ibyo bashaka badakunda umuntu abajera erega naho umuhungu wanje yakurongoye aho wowe uri ngaho ngikupe gusa uri umuyaya w'abana gusa umugabo aragiye agize iki avyaye hanze umwana wa mbere arabihevye arasaba ikigongo umugabo avuga ati ni mama yambeshe biraheze yego ubu rero yagiye pour du bon Rutayisire umukozi w'Imana yaragize ivyo bivugako ati none gute umugore yatandukanye n'uwundi yicarana n'umugore wawe bavuga ko bayagira iki umugore mu divorce gutumugira umugenzi nabonye abantu benshi barashavuye reka ndababwire baje urugendo rw'ubuzima ni rurerure yarihenze mu kuvuga uti gute cangaruka hahandi ntabwo ari twese tuvana n'abagabo tubishaka nta muntu arahukana rimwe urwa kabiri akagubaka neza ntavyo murabona baraza kuduhakarura muri komite y'abanadusigurira je ndazi benshi vyanka rimwe akubaka ahandi urugakomera apana bitatu zine zitanu ubonye umugore ariko yubatse kabiri gatatu urugo rwa mbere rukamunanira urwa kabiri rukamunanira n'urwa gatatu rukamunanira aho onye makosa bare kuri haba hari agasorobo ku mugore baseribateri ameze neza bariko barapfubura cyane aba divorce n'abadamu bari mu ngo ahubwo aho muri ihenda cyane abahungu bapfiriye muri abagore bubatse za mariage bo babagore b'ipfapfa bo mu nzaho. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Franny the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wowe wese uri kwadukikana uri mu Burundi mu Rwanda bitezana muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse no mu Guvya bara ndavuga mu mazina bi Saudite abari Dubai mwege mwese ndabaha ikaze abari muri America Miami n'ahandi natwe turi Miami kwa kubona kwa kayaga ari kenshi muri kino kibanza tubaguha ikaze koko. Merci. Umeze neza. Nahorangwa ariko ndashima Imana no munsi. None kusa neza none kudasa n'abantu bagwaye. Mazintu yose mu gitanda. Anje tu fresh. Oya. Fresh z'umuntu agwaye nso navuga ngo umuntu yagwaye ngo acige fresh. Shabirasa no kuri uyu muyaga uhava nkorora hasi. Turi ku mucanga ku mazi antara kayaga keza. Hava nkoroka. Meze neza ariko. Neza ndashima. Uramutse bakunzi ba African TV hari benshi baragukumbuye warumaze igihe kinini. Yego ndaramukije abakunzi bacu ba African TV komeze neza nanje ni bombo nakize bewe neza ndashimira Imana. Warugwaye ibiki mbega? Maji. Mwe ibikanye byinshi. Oya. Ubwa mbere naragwaye malaria na infection du sang ndakira. Yewe naho nyene cafatwa na angine sasa. Kore sana. Ariko okay experience wakuye mu kugwara kwawe ni yihe surtout ku bana? Shada kivutse mu hava munya. Oya mvemu. Abo gukunda baragukunda. Umuntu yagwaye ni hamenye umugenzi ni hamenye umuryango. Iyo ugwaye ukabona abantu baguserutse ko bien sûr uraryoherwa ariko ugwaye ukabura umuntu haguserukako gusa nararose challenge imwe yarambabaje. Gute? Hari umuntu nari nagura ayo mahera ndamubwira ndaremvye ashika 280,000. Ndamubwira yampe ndaremvye nje kwa muganga nzo yaguhejo. Narinze mva mu bitarata yampaye. Urumva iyo ni challenge nahuye nayo no ndavuga ati abantu barabakera kuri no ntarasubira kunyitaho. Kuri sana. Urumva mugazo yamatu. Nayaguhagura. Nzoza kumishiza ngahazo ya. Gatari deni yaragufite gasi deni. Oya naramuguranye. Yaramera ro muguranye.
uri kazi mwamaze kumuvuga rero naraba gusubiza akadeni kawe rero kugira ngo ubuzima bandanye neza umeze neza ariko yego ndashimira Imana makuru mfise nuko ngo mugire mariage byo bari ngo ngire mariage yego ubikoye he ushaka utagase nkabana kumva gire mariage mukumva nisi ndayumva ha no umuntu yambonye jeje nta hari umushiri muri ambonana je wewe ngo ukundwa n'abadiaspora Frani niyo makuru ufise banda bivuga rega ivyo bintu bikura he jewe amakuru ndayafise abantu baravuga ariko arigiye bavuga ngo urukurukuru niyo nkuru oya nivyakunda Imana ikantera iryo teka no kuri nzoryoheka ubu unya koko urashobora gufata inyungu usubira kandi kubaka cyane gose byanse ubwa mbere urasubira irya kabiri koko oya urazi hari ikintu kimwe ngira ndababwire urana mariage ifoko duhindura mentalite abantu tugahindura ivyumviro yego urana mariage ihuye n'umuntu ahura n'uyundi umwe wese agira ava hari yundi akava hari yego mugahura ufise imico yawe nanje mfise imico yanje sawa hanyuma mu rugo muba mwarongoranye mukundana mu rugo rero vyanse mukavana uriyakira kubera hari ibyo mwapfuye sinzi ko hariho muri mariage abapfu burofa canke ariko murinze muvana mu by'ukuri aba ari ikintu vraiment qui est très important mutaguma mu matanye gituma muguma mu matanye mutegereza kurekura hari n'abantu bapfu burofa barya nawe urumva ntibabazi ibyabajanye urumva iyo byagenze gutyo rero byansi ko wubaka bivanye n'umupartenere wawe ibyo mutariko murahuriza urasanga Imana ikaguha uyundi iguhinduriye hari igihe usanga n'uwo muri kumwe atari uwiwawe dayera urumva ko Imana yagutandukana n'akabwira ngo uwundi mugabo mbega Imana mumuyita iki mwebwe Imana ko ndikunda abantu batandukana biriza ibi vya mariage nasanze tubifata nabi tubifatana n'Imana tukayibeshera nka jewe mariage nakoze ya mbere bambwiye yuko dadi wanje yambwiye ko ari Imana ibivuze ko dutegeza kugira mariage yego uwo rero tuzorongorana wundi nivyashika Imana ikamumpa tukarongorana mariage sinzorinda mbaza Imana nzoba ndiko ndayigura urumva kuko uwavyuze ko Imana yampaye byarasa nzogerageza rero kuyundi ikintu nzoraba eske turavyumvikanaho turakundana eske arankunda nanje ndamukunda sawa yego hanyuma mbonye tubihuriza ko ibintu byose bit très important tuce tugira mariage hanyuma hariho amayerere umuntu aba yarakoze kuko mu rugo umuntu ntakora ikosa wenyine yego urumva mwese hariho ibintu biba byagiye birabagora rero arya makosa nagenda abona mbako nzoca ndayakosora mu rugo rwa kabiri hanyuma amahesheke yose menye ingene ndayakuramo nubake neza urugo rwa kabiri harya rero divorce ni cigwa umuntu akuramwo kugira ngo azategure urugo rwiwe rwa kabiri bien sûr none ndakubaza ikintu wewe reka tuvuge uri umunyeshuri ukadubla sivyo rimwe tuvuge waronse nk'ibice kwijana ukaburamo nk'amavirigire sivyo hari igihe wiyongera kandi ukadubura cyangwa ukabura inota rimwe sivyo ukaca udubura igice gikurikira utegereza kugira effort kugira rya nota rimwe wabura uzorishire mu gihe ivyo kwimuka atari umugabane wawe hari igihe kandi udubura kubera kitabo utaba umugabane kurya abantu ingo zishobora kubanyira urugo rwa mbere ukamunanira urwo kabiri ukamunanira akaza no mu rwa gatatu urukanka kandi baba batavyumviriye neza je nk'ubu rwa kabiri ndagwe nje sinzorusohoka muri make urugo rwa mbere warahubutse narahubutse parce que nagiye n'ama emotion twama tuvuga ugiye na emotion ni lazima unanigwe kuko hari ibyo utangura kubona mu rugo utahora ubona yego abantu bagikundanye amezi umwaka hariho byinshi imyaka 5 mutarabana ngo mugumane mu nzu mubakaramata byinshi ntabyo mumenye rero mumaze kubana niho nca mbona ingeso zawe naho ukabona izi wanje niho bica byanka reko tugatangura kuza tutumvikana mu bintu bimwe bimwe kuko burya hajya umuntu umumenya ari uko mumaze kubana canke mukiye muri fiançailles urashobora kumumenya bikunda kumenya umuntu muri fiançailles ntibibaho
uwo mumenya gute muri fiançailles murahura kandi si iminsi yose mukayaga basi kandi muba muri sheri shushu baby ibiki urumva hani n'uwavuze nabi gatoyi aravuga yoshera imbabarira ariko mu rugo nta byo kubembereza biba bigihari kenshi kubera benshi ntibabembereza wowe ubasura urugo rw'igisirikare urumva kandi si jeje nyine hariho benshi bubatse mu gisirikare urumva rero mu rugo uhubutse urananirwa urumva uhubutse urananirwa iyo experience narayibonye yes niki gituma haba ama divorce menshi muri kino gihe none kuko umusaba ama divorce menshi cyane ni byinshi gose ni byinshi cyane muga muri ibyo byinshi ngireka mvugemwo bimwe yego abantu barakundana sivyo kuko umuntu ni munini narabibabwiye Imana ni ituzi mu mitima yacu nawe wenyine ni uba wiyizi sivyo yego ugahora n'umukobwa mugakundana avec n'ama emotion y'umubiri sentiment z'umubiri urumva umutipe akeneye gusambana n'umukobwa nta vya gahunda washima n'uwo muhungu nta gahunda afise ya mariage ntaranavyumvira yego abakobwa nabo bakura n'ingoga mu mutwe usumvye abahungu yego ukaje usanga umukobwa mu mutwe wavuga ati uyu ni wa forever tuzokubakana umuhungu naye yibereye mu kwiyumvira kumurya gusa urumva hinge rero amuteye inda sawa par exemple amuteye inda iwe bace bamusarana acamushira mu nzu ntamutwaye ngo ni kubera amukunda amutwaye kubera ko ari amastress muri famille voilà uwo muntu ntibazobana yego kaya kabiri bashaka gukundana umutipe afise amahera umukobwa ashaka ry'amahera y'iryo mutipe uwo mutipe akaca avuga ati tugire mariage ya mahera aheze mu rugo ni baye umukobwa ashagenda umukobwa ashaka kuba afise inoti umuhungu ari umukene urumva ukaca usanga umuhungu nibyo bigezweho rero ukaca usanga umuhungu ariko arya amahera ya wa mukobwa sivyo nibyo bigezweho rero ukaca usanga baciye barongorana twe twigira n'ama emotion menshi abagore sinzi ingene bimeze ya mahera araheze umutipe ntasubira gusubira kubisupport ivyo bintu indi kayindi bashaka kurongorana bakundana vya vrai ariko bashitse mu rugo ugasanga umugore n'ingari ntiyubaha umugabo urumva kuko mu bisanzwe muri kamere y'umugore usanga kenshi dufise amanyama urumva ukaca usanga rero nk'umugabo ntashaka kubisupport urumva cyangwa ugasanga umugabo nawe ntazi kubembereza urumva ibindi bintu hariho je nama nakira amakameshi y'abagore urumva gikunda gutuma umuntu ingo zibomoka ukaje usanga muvyo kurangura amabanga y'abubatsi ivyo biragisibije urumva ugasanga umugabo ntavyo ashoboye urumva umugabo ntavyo ashoboye umugore atanguye kuja gucitinga umugabo kuba bishoboye hanze babapfubuzi hariya ukaca usanga urugo rurasambuza cyangwa ugasanga n'umugore ntavyo ashoboye cyane izo kajeho ndazironka nyinshi cyane umugabo akaba yitwara ati caje umugore wanje kabisa ntakazi ugasanga umugore par exemple nta bushaka afise bwo gukora imibonano mpuzabitsina amabanga y'abubatsi amabanga y'abubatsi ukaca usanga ntavyo ashoboye haba umugore akubwira ati none babishaka gute jewe umugabo ariko arangura jewe harigihe mpora ndabatuka nkavuga ati none uba wagiye gukora iki nico kiba cakujanye hanini niyo mpamvu umugabo akurongora muri vyinshi aba yakujanyemo biri très important icambere nico none wagiye gukora iki birashika kandi ni benshi cyane kuko ico cambere mu rugo ico nico kivyara rero ibindi vyamwa vyiza nimba atavyo rero uzi ico nico cubaka urugo ibindi bigakurikira hari ico no kubaha mugabo urumva bijya wumva ngo ico umugore ajije mu rugo nico nyene no kubaha umugabo utubasha umugabo naho mukorera ibimeze gute urugo rurabomoka naho mwubaha gute ico kitarimo ukamubwira ati ntigikunda kwanza na kibi nari racemeye ico kintu ko musambura
urumva ico vraiment kiremerewe gusambura yego urumva rero ibibomora ingo ni byinshi cyane yego kabagaye kuri iki kintu rero kuba divorce surtout kuba damu ngo nta mudamu yahukanye ashobora kugira icyo ahanurira uwundi mwigeme cyangwa uwundi mudamu ari mu rugo vyanse eske umudamu yubatse ntashobora guhanura plutôt umudamu yasambuye urugo rwiwe ashobora guhanura uwundi muntu bien sûr que oui gute kandi nawe ugwaye warakunaniye nibi nguma mvuga irifuko abantu ngahi Burundi cyaje n'abarundi n'abarundi kazi ko duhindura mentalite koko rindina ndabisigura yego sivyo mukoreshe namwe ubwenge umwe wese azaricara yiyumvira gute umugore yahukanye mbega mutavuga n'abagabo reka ndabereka abantu bahukana bari imice ibiri sivyo yego hariho umuco wa mbere w'abagore bahukana kubera ubube gito bwabo uyo ntashobora guhanura umuntu n'umwe aje kuguhanura akubwira ati bomorana kubakaya birabishe biki wisanzure donc abagore baba bashaka kwikora ibyo bashaka badakunda umuntu abajera yego abafama independent voilà twese ntitwahukana ngo niko tubishaka yego urumva hariyo abashaka kubaka by'ukuri ariko byansi ukaca wisanga mwahukanye turabantu Franike urumva hari ibintu bimwe bimwe udashaka gusiporta ukumva kabisa biranse ugahashira amaboko hejuru ukavuga ati mana biranse ukabivamo rero hariho n'abandi rero abo baba badake kuko ugiye mu rugo urumva n'abakobwa batarubaka babyumve neza ugiye mu rugo uba ugiye munsi y'uwundi muntu ari hejuru yawe sibyo azo kujera uko ashaka ntuzamubwira ngo ndagiye aha bya bindi ushitse mu rugo uca uvuga ngo ndagiye wa muri ko pya uri gapyapya no ushira amaguru hasi niba uri gapyapya uravuga ati ngiye munsi y'ibirenge by'undi muntu urumva kuko umugabo ni umutwe w'urugo ucuja munsi yiwe rero urumva rero abantu batwiyumvira ko utari ko vraiment nka je mfise abagore benshi cyane benshi mpanura kandi bashaka kubomora bikagenda neza nibaza muri abo bose je nta numwe ndahanura ngo ahukana hari igihe Franike banzanira ibibazo kugira ndabyishure nkabanza kubisengera mama muvuga ngo ndumupagani nukuri kw'Imana koko onondoje nkarinda gusenga hari umuntu akuzanira ikintu ukavuga wa mana we iki kintu ndakijira nturi mubwira ngo ntaco nshobora yahevye abantu bose arakwizera wewe urumva kandi en plus azi kuri mu divorce akakugira confiance akakuzanira ico kibazo ikintu ncankora chamfata umunsi ntumandaka kumwisha umunsi nkazomwisha haheze n'imisi 2 canke 3 muga niyumviriye neza kandi nasenze urumva nta muntu je ndabwira ngo ahukana numvise bindengeye ndamubwira ati rondera umuntu gutya afise ubundi urana babakecuru bakera yego je ndamutuma kuri narengewe bajya bakecuru ni bubatse rero oya bajya kameme bajya barakubwira ati niko zubakwa mugaje ntavyo novuga kubera iki ushobora gutena kuko naje sinatenye sishaka kubwira umuntu ngo niko zubaka mugihe byakunaniye mu gihe byananiye sishaka kuvuga ngo niko zubaka ndavuga ati ibi ni bito kubyo je nabonye rero itwara ukunuku jewe Franike yawe umugabo wanje yari responsable urumva yari responsable akavuga ati ndariha inzu ndatanga ratio nk'umugabo mu rugo je sinari kubahukana mugo umuntu ntariha inzu nta kurasiyona bama babata hanze ntimugire iyo muba ni je nisova ibintu byose akacitangura kugukubita akatangura urumva sinabikubisipota urumva sinaki gusiporta ikintu nk'ico hari abisiporta ariko ataca kumariye ega ntaco yaramariye urumva mugabi aba yari umugabo responsable twari kubaka sikazima tunganya neza ibijanye n'urugo navyo oya bijya navyo ari byonyene kwanza n'ibintu bijya vyonyene waruvuze bijya hafuye kimwe n'ibindi byose bica biva none gute wokwama muri bijya bintu ushonje utariye inzu utarayiriye n'inzuzi yuke kubazo ntibikunda
urumva ni ukuri umugabo ari responsable wa mugore we akariha inzu akaguha rasiyo umugore ategereza kuba akamenya ati abana bize urumva umugore nace bugufi uwo mugabo akuriye saruti kuko ni ikihe kibazo ubundi mudamu amaze wo kuzanira ukavuga ati cyabona ubwo naciye mu makuba we nawe ibi bintu birarenze ndakira ibibazo aho hanze Gafranike mama nk'ubu icyo nakiriye mu ndwi iheze ngwaye kivuge ni umugore yagize mariage iwabo n'umugabo aramwanka barabyara abana hanyuma ariko nyina uwo muhungu akama ari kuri kote y'umuhungu wiwe akamubwira arongora uyundi mugore baragize mariage akamubwira ati urya norondera uyundi yego akamubwira ati erega naho umuhungu wanje yakurongoye aho wowe uri ngaho ngikupe gusa uri umuyaya w'abana gusa umugabo aragiye agize iki abyaye hanze umwana wa mbere arabihebye arasaba ikigongo umugabo avuga ati ni mama yambeshe birahetse ubu rero yagiye pour du bon aca byara ku yundi yagiye muri massage bimwe bya massage abagabo bakunda massage yego nyimba yumvise udutoki twa mukobwa amugire massage ko tworoshe gusumba tw'umugore wiwe aca aramata urumva aca aragenda yabyaye ejo bundi urumva aca baragumana bagumanye aca mwaka n'imodoka yari yaramuhaye umugore aca yishira wamuhabara aterura varize impuzu zose aratwara uri kurumva yigumanira aramubwira ati wewe sindakuzi twarabyaranye gusa nta kindi iyo rero ico kintu kugira ugitorere solution mon Dieu Seigneur bigoye yego cyane ico rero ni kimwe muri byinshi nakira okay turavuga rero ati umugore yahukanye umugore w'umudivorce koko yohanura yundi mukobwa cyangwa undi mudamu ari mu rugo maybe yazazaniwe n'ibibazo yego arakonseya parce que niwe abafise experience umukobwa ntabazi ikintu na kimwe aba ari vierge mu mutwe ntavyo baracamo ngo babibone umugore nawe yubatse mbe urazi ko hariho abubatsi babomora ingo z'abandi bubatsi bagenzi babo uti gute abarundi n'abarundikazi bapfira ibanga buriya benshi harya izo nzu y'abazavuga izo nzu tubona izo ibintu byose bikaja mw'ibarabara nta n'uworongora urumva rindira ukaca usanga uriya yirirwa arakubitwa ararakubitwa canke afise ibibazo n'umugabo hariya ariko babigira isiri cyangwa ugasanga yarasepaye n'umugabo mu nzu umwe arara muri chambre iyi uwundi arara hariya ariko ni isiri nta muntu abimenye hanze ugasanga bari kumwe mu manza bari kumwe uyo rero wibomye ukaja kumuhanuza akubwira ati reka nanje ndi mu kuvayo nawe genda ati yarahiye ntarava mu nzu yemeye barasepara n'umugabo ariko aca hanura mugenzi we ati vana n'umugabo ugende na jewe vuba ndavayo naje byaranse ingo wapi mariage zirabishe okay Rutayisire umukozi w'Imana yaragize ivyo bivuga ko ati none gute umugore yatandukanye n'uwundi yicarana n'umugore wawe bavuga bako bayagira iki umugore mu divorce gute umubwira umugenzi nabonye abantu benshi barashavuye narakivuze tuyigarukeko kuri Magic TV narakivuze abantu barashavura reka ndababwire baje urugendo rw'ubuzima ni rurerure yarihenze mu kuvuga uti gute cangaruka hahandi ntabwo ari twese tuvana n'abagabo tubishaka sivyo n'abapasitori bangahe kandi bahagarara imbere y'ishengero bakavuga ubutumwa n'abapotre n'ababishop n'abaki bose badafise abagore bavanye n'abagore ko tubumviriza bibaza ku bagore cyane erega akari mu mpene niko kari no mu ntama abagore n'abagabo gatandukanye ntidutandukanye kuko uri divorce nawe witwa umudivorce uri umugabo witwa umudivorce nanje nitwa umudivorce gute baguma basutena bavuga abagore ko batavuga abagabo umugabo nawe ugiye kumuhanuza uri kunomva aguhanura nka kurya kw'abagore b'ibipfapfa nabo bahanura
umugore w'igipfapfa hanura mugenzi wiwe yahukana n'umugabo w'igipfapfa yahukana konsi ya mugenzi we ngo yahukana akoreka ko abagore bose ari indaya akakwereka ko atamugore mwiza abaho urumva akakwereka ko natoye intunze ejo bundi umuntu yampaye yaje kunyitura afise ikibazo n'umugabo reha ndakivuga mbere bashe ndakivuga mu kirundi kirangora shaka kukivuga mu mfobeko yakivuga mu kirundi cyasha sanga mbuze ibishego kandi ntashaka kubivuga kugira ngo arubatse uyo mugore urana iyo ageze gukora muri n'umugabo wiwe yego unumva urana abagabo bakora muri gutandukanye n'abagore batakora muri gutandukanye hariyo abagabo bapfa gusimbira ko nk'impene urumva rero akamubwira ati jewe ntegura urumva wumva ico kibazo umugabo akamubwira ati none ndagutegura gute akamubwira ati nsoma ku mabere akamubwira ati jewe ngira ikirofa umugabo asomye ku ibere ry'umugore aca bikirofa je mbaye umwana none ubu bari muri divorce ko ivyo birofa nariko ndamubwira ati ico ni ikintu gitoyi mworohereza umureki hanyuma wiyakire urondera ahandi agukorako basi hari sensible nufise honyene hamwe hari sensible kugira nturuze ngo yaje sinshaka kwemera atemeye kuryonka ntibikunda umugabo nawe yarasi atemeye kugira ikiko kuryonka umugabo nawe yarasi none nk'ico mu by'ukuri uri umugore ukaca ubomora ubukwijije neza mu mutwe urumva hari igihe usanga atamushikaniriza hashaka rero ivyo rero ico cigwa nukuri jewe ndakeneye umunsi umwe tuzogitanga ico cigwa tucagure yego ibintu byinshi nakira ibibazo nakira n'ivyo yego rero ikintu ushatse kuvuga tugaruke hahandi umugore ari divorce atari gipfafa ntituri bipfafa twese naho bavuga ngo umuntu aca bigipfafa oya ntituri bipfafa twese kuko abantu bose ntibahukanye ku kintu kimwe bapfuye ibintu bimwe bose twapfuye ibintu bitandukanye sivyo hariho n'ubu ibintu byose n'imodoka ukamuha mugabo ntagushake akaja kugutrompa mu bugabo bw'ubuhimbiri uriko nk'uyu ugiye kumuhanuza ubukubise swata kuba umukozi w'Imana nka Rutayisire yaravuye ijo jambo ari umukozi w'Imana abantu bemera nuko aba yarashishoje neza akabikurikirana akabona koko abagore ba divorce message nabi yes murazi ko je ntaryo umuntu yatanze message nabi yego antuka byarambabaje kandi muri mu commentaire narabo muri mu commentaire n'abandi baravuze ati ko bababaye urumva yatanze message irashobora kuba ari nziza ariko yayitanze nabi uti gute yarageneralije manake bose aba divorce bose jewe uce nta muntu numwe nzokwemeranya nabo nta numwe ushaka kukwemeranya nawe ico kintu kuko je no munsi noronka urugo cyane uwundi wese ameze nka jewe nkaronka urugo jewe yanzobereka akarorero jewe nzovamo umugore je ndazi kuba uzotinya umugore avana n'umugabo bavanye akamushingira intahe akaguma mukenera akaguma kurondera jewe twari kumwe yaraje kundaba niwo muntu yaje kunsuhuza washima aho yaciye ngo nihacugwa oya nta bindi duhuriye ko atari umwana yaraje no kuraba umwana urumva iyo ari umugore w'igipfafa sinokwemera ko aza no kuraba umwana wiwe urumva tuba twarahejeje ariko no ndazi imbere yacu hariho ubundi buzima urumva rero si twese Pasiteri Rutayisire yari message nziza ariko yayitanze nabi yari kuvuga ati hariho ibipfapfa nta muntu arahukana rimwe ugwa kabiri akagubaka neza ntavyo murabona baraza kuduha akarero muri commentaire banadusigurira oya je ndazi benshi vyanka rimwe akubaka ahandi apana bitatu zine zitanu ya ubonye umugore ariko yubatse kabiri gatatu urugo rwa mbere rukamunanira ugwa kabiri rukamunanira n'ugwa gatatu rukamunanira aho onye amakosa bare kuri haba hari agasorobo ku mugore mu gwa mbere runaniranye ugwa kabiri
kenshi umuntu ararose ushobora kuba wararose experience. Yes. Niyo mpamvu rero umugore ari divorce atari gipfafa arashobora guhanwa kubera arafise experience ivyo yagiye aracamwo abona hari amayesheke yagiye aragira adashobora kugira mu rugo rwa kabiri. Urumva? Yes. Ariko benshi usanga bwa bupfapfa bakuye mu rugo rwa mbere nibwo bajanye no mu rugo rwa kabiri. Abadamu ngo baba divorce benshi ngo benshi baba bafise imirurumba ku buryo uno munsi aba ari bo bariko barahenda udusoresore kwa kino gihe, kubera kuno munsi abamariyo ni benshi, uno munsi bari ku bwinshi, abajene b'abaseribateri bameze neza bariko barapfubura cyane abadivorce n'abadamu bari mu ngo. Ahubwo aho muri ihenda cyane abahungu bapfiriye he muri abo bagore bubatse za mariage bo babagore b'ipfapfa bo mu nzu aho abagore bareka ndabereke je ndasambura byose mu byumviriza. Umugore ari divorce aba yibereye mu bibazo byo kurondera ubuzima bw'abana biwe. Nundi bayifitiye akanoti avuga ati jewe sina blame. Akanoti kahe no musi nyene atanduka ava ku mugabo aca hamagara undi mujene ati none nka jewe rindi Frank abantu iyo batandukanye bafise amafaranga barasepara bara divorce bagasepara imitungo bakayigabura. Je nta nikiyiko yampaye kubera ntavyo yari afise, none yari kumviriza adafise. Je naciye ntangura ubuzima sikera twahukanye ejo bundi. Ça fait 2 ans tutari kumwe ariko divorce ça fait 4 mois. Hirya ejo. Urumva? Je ndi focus yo kurondera ubuzima bw'abana banje. Sivyo? Tumbwira Mungu noja guhonga. Sivyo? Ndiko ndaraba ingene abana bategerezwa kubaho neza mu buzima bwiza je nkeneye. Sivyo? Bige ku mashuri meza, bajye neza, je nanje ndakunda kujya neza. Nanje nge neza, ndabambike neza nanje nambare neza. Sivyo? Ubu ufise ama stress deja ibintu menshi. Gute wacu uja guhonga nawe utwo duhera nawe dukeneye. Kuyubakisha. Abantu rero bahonga ni bande? Ni barya bahungu, barya babagore usanga bubakanye n'abagabo bafise inoti. Babaha inoti. Ugasanga ni bande ni babakobwa bafise abagabo ba diaspora bamwe bari kuravuga. Urumva afise mu diaspora Buraya na wacu yagira umukope ngaha amufubura akarungi kuduhera badusangira. Uri kurumva ibi ndababwe ni true. That is true. Urumva nta kubesha kurimwo namwe bwe mwiyumvire murafise ubwenge mwiyumvire murabe kumu divorce n'ibibazo byo abayifitiye n'ama stress. Erega bijya ku divorce si kintu coroshe ku muntu mwabanye mu nzu biragoye kugira aho nyene wiyakire. Ça prend du temps. Uri kurumva rero ntagira bababesha. Abahonga nibajye abagore bafise abagabo yafise batagishoboye kubakorera ibyo bashaka mu rugo batagikora mu runeza usanga akazi k'abatwa bagashika biruhiye mu nzu bahita baryama umugore nawe ngaho ari kararurumba acagira iki acije kwirondera gasore kandi gasore aba bakobwa bifite aba diaspora hanze benshi simvuze bose benshi kubera bari kure baca bagira iki hari n'ababaha n'amahera bakabarungika batanabakunda uwo wundi babakundana ngaha bivuganira ibintu by'imipango yo kubana ugasanga uriya gusa aramufurinisa ko amahera gusa nta kintu. Umusponsa wabo urumva babizinanyemo rero muri ubuzima ifoko twiyumvira tukagura servo tukiyumvira apana ngo mpora ndabira ku makomantere cyane cyane yo kuri Facebook ngo wabonye ngo makomantere abantu bose bavuze ngo bavuze ibintu bimwe ngo savedire uri mubi ndabiraba ku bantu batandukanye manaka abantu benshi ndabicuvuze wewe nkaca followinga wewe nundi ari munsi gutyo nyene mwose aho kwiyumvira wewe ukuvyumva ukavuga ati iki kintu uyu muntu avuze nico canke ukacikoresha ubwenge Imana yaguhaye ukacuraba arandi ibintu bidukikije ubuzima ukarabo ukabalance karaba ko ari ivyo voilà ngo nyinshi muri kino gihe hari dusanga kenshi tuko zirasambuka bamwe
bigategwa nabo basore uri kuravuga ikindi naco bigategwa n'abakobwa bo mu gisagara no munsi inkumi ziragisibije zisambura ingo z'abandi abagabo bref kintu navuga kuri ico kintu no ubukene butera ivyo bibazo byose kene gute kandi gakoko uti gute hari umwana w'ikiriri ubona mwibarabara ngaho ahubwo no babikora benshi abana bo mu Kinindo abana bo mu Kibenga nta mwana wo mu Kinindo nta mwana wo mu Kibenga babikora VIP nta mwana wo muri Rohero babikora VIP Linda ndakubwire barya baba bashaka kwinjoyinga urumva Linda ndakubwire aba no muri no kenshi ni baki Numviriza nko ariko ingene babikora babikora gutandukanye abana bo mu giti abana bo mu VIP ntango basambura uti gute bariya nta mahera baba bakeneye koko Lindira sha baratubwira muri commentaire kwe Lindira yego benshi babifite utuarije de poche yego uragenda muri za arena ugendero cristale ugende muri toxic urabe abana baba bariyo urumva baba VIP usanga bariko barisororera abayariye kare nyene banzirindira abayariye akakiri kare mu bafise amarija de poche abo bana bo ngaho mu VIP hari amahera abavyeyi babahesha kumuha si bose akubavugira pe ndakubwira anje nabo amahera dahaza ahitamo kuja kurondera abagabo bayamu oya banzirindire barya nabaca bagendana nabandi c'est pas n'importe qui wewe mu Kamenge ngaho wirirwa ku bunure ngaho ntushobora gufata ngo uragiye kumudraga ntiwanamwicari impande ntego ntaco baca bagendana abandi babana bo muri quartier wabo bamusanga bazinanye koko je ndabizi Franiki abo badamu bon plutôt abakobwa hari ngo usanga basambura abazisambura rero ni bande naba bakobwa bo mu masite yakwafuta nabi bavuye ruguru oya vraiment Linda ndabikubwire oya hano kuri kumakora babishira abakobwa bavuye ruguru reka basi ndabivuye bazabitubwira muri commentaire yego sivyo reka ndabikwereka abo mu masite n'abavuye ruguru donc ntibaze bantu ke simvuze nabi na ruguru nahabye yego sivyo mvuga nyene baje mu gisagara abamanuka sivyo bimeze gute twese turabamanuka ntibaze banyumve nanje ndi mumanuka mwabantu oya ntawe bifata nabi ni bisanzwe twese turabamanuka voilà rero biba bimeze gute umuntu wese abashaka kwisirimura sawa kandi utisirimuye nta muntu azogusirimura ico coco sawa rero abakobwa mu masite abo bandi bose urumva bace bagira iki baba bashaka amafaranga sawa baba bakeneye amahera ndaguhe examen wowe nyene test kandi uzoza ukivuga uzogende nko muri boîte tuvuge nk'iyo mu isite muri gera uzoje muri gera cyangwa uzoje muri 5/5 canke mercato cyangwa uzoje whatever mw'isite uzocura umukobwa yambaye neza ari wenyene uzogenda umuganiriza hanyuma umubwira ati nagukunze turashaka gutahana ikintu ca mbere azokubwira ufise angahe sawa azokubwira ufise angahe umpa angahe sawa uzoca uva muri quartier ugenda muri ville uje toxique uje arena P club iyo ntibayugaye P club kwa pole oya muri Cristal muri Rockstar yego ucubabwiye ucumubwira ati yego bite nagukunze twotahana ntumubwire iyo ca gukubita ikidaji co mu mutwe wakamubwira ati nagukunze kurya nyene wabwiye uwo mw'isite uzobona azoguhakeya swat azokubwira ati I'm busy canke azoguhakeya mugumane musangire sivyo uzobona difference koko abakobwa mu isi turabacirikishije Lindira nukuri kw'Imana oya je nshatse gutanga difference yego yaba bakobwa muri ko mvuga ababomora ingo z'abantu ababomora ingo z'abandi rero ni gute n'umuntu nk'uko ndakubonye cero patron uraje urandraze ndabona ufise uri banyoro ikimodoka kabisa nabonyoje mu ruve witiguye mera nkakuraba nkabona wambaye ibintu bizimvye ikirato ciza nuko muraba burya amahera aramota haramota kumbe nuko rosco muraba n'umukene ucumubona ubukene buranuka umuntu ucumubona ko ari umukene
mani kuba bari oya ni vya vrai kandi muze murankundira uko je mvugisha ukuri urumva rero maze kubona ati uyu muntu vraiment afise cash nawe uca uvyumva ndi umukene muri babandi nakubwiye bo mw'isiti ikintu nkora mind yanje iciza kumbwira ati mwemere arafise amahera kubera iki nkeneye ko uzompa amahera yego urumva yego nkeneye ko uzomfasha nkeneye icyo nzogukurako yego uriko urumva kandi barafise rezo noneho nja gukunda umukene ubona ufise amafaranga akarorero nk'umwana w'umuntu tekereza nk'umwana w'umuntu tuve muri ibyo byose uri kuriyumvira yego ibaze nk'umwana w'umuntu wakunda ufise cyangwa udafise mu gihe ukeneye urukundo rw'ukuri ntiworaba ngo umuntu afise cyangwa adafise afise na alliance ku rutoke uzomutwara hehe wafise niwe sawa urumva rero iki gisagara canke ibisagara biragoye kubamwo bisaba abantu bubatse basenge bongere bakore urumva bakora iki reka nkwereke ikindi gisambura ingo rero iyindi kanaronse ejo bundi kandi ku bagore bashika nka 5 yego memka ngo ngwiki twavuye tunankana nabo bagore randa kubwire n'abandi bavyumvire yego ugasanga umugore mu nzu ntukora umugabo ni wagenda gucumukura wenyene mufise abana wewe ujeje kuvyara kuryama no kuvyara gusa sivyo umugabo aragiye amashuri n'abana rasiyo n'abana inzu n'abana umubone n'abana ibintu byose n'umugabo cungira uyo mugabo azogenda mu rugo akorera muri n'umugore wiwe neza mu mutwe hameze neza avuga ati ndubatse neza n'umugore ntagire stress yirirwa mu nzu yego rero umugore hari umugore umwe yaraje arambwira ati none ibiki mbanye n'umugabo kunuku hari gihe asigarasiyo gusa ntangurira impuzu namubwiye ati ukora iki none wewe arambwira nta nakimwe kuva barongoranye babanye 15 umugore ntarakora niyo mpamvu n'abagabo birirwa barapfa n'amavesi avese zirabishe kubera iki ama stress yo ntabaki bitunganya neza mu rugo none yotunganya gute ibintu byose biri ku mutwe wiwe tuze tuvuganisha ukuri yego iyo wumvise ijambo umufasha wibaza ko ari kumufasha mu gitanda gusa aho yari kureka indaya ziruzuye abakobwa biyerereza baruzuye abagore biyerereza baruzuye reka nabiyerereza ushobora gukora ubwana bwiza mu muco voilà abari kumufasha kuri ico kintu bari benshi urumva ariko tanke agutoye nk'umufasha wiwe mugumana mu nzu murafashanya muri byose kandi rero ibihugu byacu byakolonije n'ababirigi nongere ndabivuge n'abafaransa birapfuye aho hantu mugo uzagenda mu bihugu byakolonije n'abongereza usanga ari 50-50 50-50 usanga umugabo ariho inzu umugore akigisha abana akariha abakozi donc bagira uko yego muhagabara amabirizi umwe wese ukwezi guheze abazi ibyo ajejwe niyo mubakana neza urumva ariko ngaho umugore akaryama umugabo aramuzanira ibintu byose akacisha akanamugurira n'impunzu navuze ati cye gute kora none ngo nkora iki fata basi tomati nirengarenga n'intore ushira imbere ya portail baza bagure abone basi kawinjiza n'igihumbi ku munsi ngo kangu byaje ntavyo noshobora ese niba ngahebo bikoraga kako nawe hako wirirwa wicaye umugaka erega ca gusuzugura n'abagore bavyumve kandi mvura abantu bazibashavurira bazoshavura tampi je ntaco bimbwiye mugaje mvuge ko kintu ndakibona iyo umugabo gusiga uryamye akazoza tanturi muri filme hariyo n'abaca babima abakozi bakavuga none nza n'umukozi wiki none oya akagusaba birumvikana unoze na mukozi wiki hariho nakire ejo ndambwira ngo arakora cyane ngo nta nakazi afise ngo arakora cyane ngo nta mukozi ngo yaramwatse umukozi ngo amaze amezi angahe ngo atamuko none aza n'umukozi wiki wirirwa mu nzu ngo araruha ngo akazi ni kenshi mu guteka no kumesa no gukoropa na televiziyo misi yose byo rero babitahure bantu b'Imana mwabagore mwe yego
mutavuye hasi ngo mukore abo bagabo banyu muri sheri mana yo mwijuru muzobana nabi bazobageuka nta mugore wo kurya yicaye ibihe byarahindutse Franike urumva twese turiruka urumva ibihe byarahindutse si bya bihe kera ba musulmane ntibakora abaswahilikazi kera ntibakora kora abagabo babo umuswahilikazi yari uwo kuguma mu nzu akarera abana agateka kamikara akagumaho umuboyi yaba ari ngaho umugabo cyangwa umuyaye ibyo kurya by'umugabo akaba ari wabiteka mugubu nabo nyene nibo biruka n'abantu bose nibo bafise n'amafaranga cyane none gute abakristo canke n'abandi abagore bose abandi bose badashobora kubarabira ko abamizurumani bibabera akarorero muri commentaire baraza kutubwira urwo rugo ruzubakwa ryari umugabo ni hamwe ava ku kazi ashayigira mu kabare avuga ati ico dupfana n'amahera ya ratio arahari yes mu gusoza ibiganiro cyacu ni kihe kintu buri mudamu wese ari mu rugo yo kwiga kugira ngo yirinde divorce je iraza mugabo ico bokwirinda ni iki umwe wese amenye icamujanye umugore amenye ico ajejwe responsabilité ziyo nawe n'abagabo ntibabaterura bakabatwara batazi ibibajanye namenya ati ngiye kubaka daboro ni giki kubaka ni ugatahura kubaka si kugenda kuryama hanyuma uvyare no namenya ati kubaka ngiye kuba umufasha w'umugabo dufashanye amenye ibyo ajejwe bishaka kuva ku mugore canke bakawukana bivuye ku mugabo n'umugabo nawe ntabona ngo nkeneye umugore ngo nkeneye mariage no eske iyo mariage wariteguye uyo mugore uzoja kurongora urafise ivyo uzomugaburira urana uri ubonye umugabo adashoboye gutanga ratio umwaka ugahera n'uyundi ugahera nukuri aba atiteguye vraiment mwamwage mu masantima umugabo namenya ati atararongora avuga ati none ko ngiye kurongora bizogenda gute umugore nzomurera erego cumurera nk'umwana abana nabo nitwabyara abana bizogenda gute hari gihe murongona na mwese mufise abana aba bana mubanze mubategurire kwanza inzira mubacira inzira apana ko baja guhangayika hariho usanga umwe afise abana uwundi atabana afise uvyakire kwanza uvuga ati eske aba bana b'uyu mugore nzobisporta aba bana b'uyu mugabo nzobasporta umvise utazobasporta bivemwo n'ingoga hakiri kare urumva hanyuma umwe wese amenye ico ajeje mu rugo hanyuma umugore yubaha umugabo akunda umugore wiwe hanyuma ibintu bigenda neza yes muri commentaire muraza kutubwira kuvyo twaze kungahanye twaze kuri suje zitandukanye ariko kandi hose twagumye mu rugo gutuma ashobora kuba ku rugo rwiyo kugira ngo ntibishobore donc canke yirinde divorce kandi wumvise ivyo twashoboye kuyangaha anya mbega nwashikiwe divorce mbega n'utugana ashobora guca yitwara koko ndagushimiye ndabashimiye nanje koze cyane akomeze kubahanura kugira ngo bashobore kubaka ingo nziza merci yes merci beaucoup wose dukurikiranye African TV wadukurikira kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe asante sana